BC USA, BC USA. kaze nawe kuri televiziyo ya BC USA. Agaciro k'umurundi tugahabwa kubera ko ari twebwe tukihaye. Nta muntu n'umwe uzoza kuvuga ngo ujya murundi mu byo n'ibintu. Umurundi n'umurundi nyine. Mu barundi baba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi cyane baje ari impunzi, baciye mu nzira zitandukanye, baciye mu bihugu byinshi, ariko mwabo harimwo imboneza, harimwo abakurambere bagiye bakora uko bashoboye kose kugira ngo abarundi canke umwana w'umurundi ashobore kugira ico ashoboye kwishikanako canke kugira bategure abandi kugira ngo bashobore kuzogira ico bazokwishikanako muri kazoza. Uyu munsi twagize ibakwe ryo kuba turi kumwe n'umukurambere, abenshi bamuzi nka mwarimu, abandi bamwita mwigisha, abandi bamwita directeur, hariho n'abandi bamwita headmaster, ariko ibyo byose n'amazina adugira ku mwuga w'uburezi, kwigisha abana b'u Burundi yakoze guhera kera. Tutarandiriye nagomba ndamuhe ikaze, ndamusabe atwidondore uwari we. Nitwa Nitunga Bonite. Nkaba mba hano muri Amerika guhera mu 2007, ariko ubusanzwe mvuka mu Burundi. Mvuka muri province ya Muramvya. Hanyuma amashuri abanza nayigiye nyine muri province ya Muramvya, ahantu bita Kavumu, kugira mu mwaka wa 5, hama nja mu mwaka wa 6 ku mashuri abanza aho bita Ibugarama, ngira murahabona. Ndangije mu mwaka wa 6 mpita nja mu mwaka w'7 i Muramvya kuri paruwasi ya Muramvya. Hari amashuri y'abahungu hakaba n'abakobwa. Sinashoboye kugira ngo ntore kubera ikibazo cya leta gishobora gushira umwana mu mashuri yisumuye, cyagomba kuba mu w'indwi. Cyarabaye kasi na kitoye. Ntagitoye rero ico gihe umuvyeyi wanje papa yarafunzwe muri prison y'Imuramvya kubyerekeranye n'1965. ngira izo nkuru mwarazumvise. Mwihangane. Ariko yaje kuvamwo mu 1971. Mugabo umuvyeyi wanje mama ntabwo yashimishijwe nuko noba imuhira. Yarafise musaza we azi, twari bifise bari bafise uwundi muryango uba mu Kibimba. Harimwo uwitwa Dr. Baranyiziye Etienne. Ubwo rero uwo ari mu muryango wa mama. Noneho rero uwo no kwita marume yaranjanye tuvaho iwacu Muramvya tuja mu Kibimba n'amaguru. Aho ni nk'urugendo rw'ibirometero nka bingahe? N'amasaha ageze nko ku masaha 8 ugenda. Wow. Birumeka ko ari kure duga kwijambo. Ubwo rero tuhageze, uwo marume nyene abwira uwo Dr. Baranyiziye Etienne, ariko yari yitavye Imana. Ikibazo mfise, arambwira ati akeneye ishuri, yahora yiga, ntidushaka kuguma muhira. Nubwo
ise we atari muhira afunzwe mbwa ntishaka kuguma imuhira aravyemera ati azoze nzomuronderera ikibanza bo amaze kuvyemera ubwo twahamaze nk'iminsi ibiri kuko hari n'indi miryango twagomba kuramutsa ubwo turagaruka imuhira hari nko mu kiruhuko cantutse co muci ubwo bisaba rero ko nitegurira kuzoja kwiga mu Kibimba ubwo rero ndabibwira mama aravuga ati je ni vyiza nta kibazo noneho amaze kuvyemera tugeze ku itariki nyene yo kugenda uwo nyene marume niwe yamerekeje aranjana arangizayo angejejeyo baranyereka amashuri ahari turabonana n'abarimu baranyandika okay nongera gusubira mu mwaka wa gatanu birumvikana yuko umuryango wanyu warugize gute wari ukunda inyigisho ntibakunda yuko ushobora kuguma muhira udashoboye kuja mu ishuri hanyuma icyatumye tubarondera kugira ngo tuganire mbere yuko tugishikako twarumvise yuko abenshi bakuzi nka mwarimu canke umurezi iryo banga ryo kwigisha abana mwarishitse ko gute mwaritanguye ryari nukuvuga iryo banga ryo kwigisha naritanguye mu 1981 ariko naritanguriye mu Rwanda kubera ko amashuri y'inderabarezi niko no bivuga nayahereje nyine mu Rwanda mu 1981 bo njanja kwigisha ahantu hari muri prefecture ya Byumba niko bahita icyo gihe mu Mutara ariko aho hantu haba n'ahantu bari barahaye amaparcelle no kuvuga ahantu abantu b'abarundi bari impunzi muga muri icyo gihe jewe nta parcelle bampaye kandi hari abandi barimu nyene b'abarundi bigisha nyene abanyeshuri b'abarundi n'abanyarwanda barimo bivanze mugabo jewe nagiye kwigisha hantu kure cyane byafata nk'isaha kugerayo mvuye aho naba birumvikana yuko bitari byoroshe rero mu matohoza twakoze twumvise yuko mu rugendo rw'ubuhungiro ibyabaye mu karere nta muntu n'umwe atoba abizi bazokurikirana ikiganiro twumvise yuko mwigeze gufata ingingo imeze nk'iyitokorohera benshi aho mwahagaritse akazi kari gasanzwe kabazanira agashahara maze muhitamwo kugenda kwitangira abana b'igihugu kugira mugende kubigisha kuri gusa niyo mpamvu twiyumviriye kugira tubabaze mbe icyo gihe hari byari bigenze gute n'uwuhe mutima wabatumye kugira muhagarike akazi kari kabahejeje umushahara kugira mugende kwitangira abana b'igihugu byari bimeze bite bo hari mu mwaka nyine w'1994 tumaze kuja muri Tanzania turi mu ikambi mugabo nkuko nyene ubivuze nabanje gukorera MSF Médecins Sans Frontières y'abafaransa bon none hariko nkaguma niyumvira none aba bana twasanye dufise tuzoguma tubicarana nabo bizogera ryari
nta kazoza turi kubategurira nta na kimwe. Hari abazogumaho batazi gusoma no kwandika. Ubwo ndiyumvira reka mbivemo ibi bintu bya Médecins Sans Frontières, sibyo bifitiye akamaro cyane. Jewe birashobora kuba bifitiye akamaro mu rugo rwanje mu buryo bukeya, ariko mfashije n'abandi bantu byoshobora kugira ico bizomara hirya y'ejo, kuko ntitwamenya ko tuzogumaho muri Tanzania amaherezo ku buryo tutazova. Ubwo rero niho naje kugira inama. Hari abandi barimu twari twarahunganye, ndababwira iciyumviro uko kimeze. Noneho ubwo bamwe baranyemerera bati reka rero tubasange hari utuzu nyine twatwita utuburende, kubera ko twari uduhema utuntu tudafashije. Tugenda nyene turaba abo tuzi, tukavuga tuti mutubwira amazina yanyu, igihe mwavukiye, turashaka ko mubandanya kuja kwiga. Baratwemerera. Ubwo turabandika, turabaturukanya buhoro. Ubwo byarafasha akanya, mugabo twarabigezeho. Hanyuma abashoboye kuboneka tubabwira aho duhurira, tutangura kwigishiriza munsi y'igiti. Munsi y'ibiti niho mwatanguye gushinga amashuri ya mbere? Hanyuma ko bisaba ko haba hariho intebe, abana nibo baza intebe bazivanye iwabo, byagenda gute? Abazifise barazizana, abatazifise twaje turondera utubuye bakicarako. Hanyuma namwe nka mwarimu birasaba yuko haba hariho ikibaho n'ingwa n'ibindi bikoresho. Mwakoresha ibikoresho mukuye, byari byo mwari mwarahunganye, byagenze gute? Oya, icyo gihe byasaga nuko tubigishiriza mu kirere gusa. Nta bibaho, nta meza. Nk'agakaramu, hari umuntu yaba afise agakaramu yari yarahunganye, yarashobora kuba agafise cyangwa agakaye, akabura afise. Biraboneka abadukurikira baruka ko ni mwarimu afise ikaye n'ikaramu kugira ngo n'ibyo atubwira byose akurikize ku rutonde. Tubibutse yuko muriko murakurikira ikiganiro Ijwi ry'Imboneza, turi kumwe n'umurezi Nitunga Bonite, ariko aratubwira uko urugamba canke inzira yo gushobora kwigisha abana b'igihugu mu buhungiro bitari byoroshe. Mwariko muratubwira yuko mwatangiye kubigishiriza munsi y'ibiti, mukabigisha nyene ku buryo ku buhinga bwanyu mwaba mufise. Hanyuma inyuma yaho abavyeyi bobo bavyakira gute, mwakorana nabo gute? Abavyeyi bo baragerageza kubyumva, hariho abagerageza kubyumva. Tukanafatanya nabo kugira ngo bashobore kurungika abo bana, mugabo ntitwabafata igihe kirekire, ko saa 5 twaca dutaha. Twatanguye saa 2 twaca dutaha saa 5. Kugira ngo abana bashobore kuja muhira, babone muri blende nyene, bashobore kubona utwo kurya. Ku gikorwa cyo kwigisha byasaba mu bisanzwe bisaba yuko haba hariho uburyo biba bitunganijwe. Mbese abo mwari kumwe, abandi bari mu bitanga, mwagerageza guhanahana ubumenyi gute? Mwategura gute? Mukavuga ati mutangura saa 2, mutangura saa 5. Mu bisanzwe coordination y'ivyo bikorwa yari imeze gute? Ni ukuvuga nkanje tuva aho nyine mu Rwanda, nari babita maître principal, mugabo mu Burundi umenga ntibyabaho. Nuvuga hariho umwarimu waba mukuru w'abarimu bose baba ku kigo, mugabo
akaba ari umwarimu nyine usanzwe nk'abandi barimu mugabo ashobora gutanga raporo kuri directeur. Okay. Bo ubwo nije waba coordona nkababwira nti kuri uyu munsi tuzohure tubwira abana ko nta shuri rihari hanyuma tuganire ibyo dushobora kwigisha ibyo dushobora kubabwira hanyuma nanone igihe tuzobonera ko HCR idukeneye bizoba ngombwa ko hari umuntu uzohagararaho kugira ngo tubabwire ibyo dukeneye. Ya ubwo rero twari dufise ibintu by'udutafari duto cyangwa utuye waratwegeranye gashobora kwigisha umwana uti rimwe ryandikwa gutya ukoresheje utubuye kabiri byandikwa gutya ibintu nk'ibyo mwandika hasi nabo barabiraho. Uyu munsi bashobora kuba biga uyu munsi bafite amahirwe yo kuba bandika mu makaye bafise n'ikaramu ariko umurezi ariko aratwigisha ngaha tubwiye ko bigishije abana bandika hasi n'amabuye kandi abana bagashobora kuronka ubumenyi bari bifuza kugira kugushikako. Uyu munsi abageze mu ico gihe umurezi ariko atuganirira 94 abavuze ico gihe umunsi bafise imyaka 28 mwaravuze muti aba bana ntitwobare kuku reka dutangure kumbure HCR izobona aho twagejeje hanyuma nabo baze kudufasha. Indoto mwari mufise yahavuye iba ukuri? yahavuye iba ukuri kweri. Yabo bahavuye bamenya ko abana bakeneye kwiga. Bo baraduhamagara tuja mu formation baratubwira bati ibyo twateguye imeze kunu kandi twarumvise ko mwitanze mugakora ibikorwa mutanashaka agahembo atariko twebwe igihe tutanguriye igihe muzotangurira tuzuja tubaha akantu gatoya nyene kadashimishije mugabo kusa nk'agashobora kuba aragahimbaza musi niko twobivuga sinzi. Ya ubwo nyuma yo kudutegura muri ibyo bikorwa baciye baduha porogaramu yuko ibintu babipanze bagiye begeranya amakomine abiri agafatanya ikigo twebwe rero abarundi badushize hamwe na komine yitwa Rutonde. Iyo komine yari muri prefecture ya Kibungo. Ya ubu niho abarimu bamwe b'abarundi babashize abandi babashize mu zindi school nuko mu yandi mashuri bo bagiye begeranya amashuri abiri bayashira hamwe. Bon jewe tutangura na bari barubatse amashuri bashirako ibintu by'amabati mugabo ku ruhande haba utuntu tudukingirizo tudafashe tw'amashitingi gusa. Shitingi urazumva uko zimeze abatari bakaba mu buhungiro barazizi. Ubwo hakaba rero baca banshira mu mwaka wa 5. Ubwo turatangura rero ibikorwa byo kwigisha hariho ibitabo bon hakabaho ibibaho n'ibiki byose amakaye n'amakaramu byose byari bihari. Ya twongera kubashimira kandi tushimira n'abandi barezi mwari kumwe mwiriya myaka kugira ngo mushobore gushiraho umugambi wo kwigisha abana b'igihugu. Ubu abatari bake bashitse hirya no hino bamwe bari ngaha muri Leta Zunze za Amerika abandi za Australia abandi mu za Europe abandi bari mu gihugu i Burundi abandi bagiye hirya no hino. Ubwo abazokuri ikiganiro mukibuka umurezi wanyu Nitunga muzogende muri comment nimba ari kumushimira muze umushimire ubutumwa buzomushikako ariko ico yakoze ni ciza natwe ico twatumye tumurondera kugira ngo
tumuhe ijambo kandi yumve yuko dushima. Haciye imyaka myinshi 28 ariko urufunguruzo rw'ubumenyi yashoboye be n'abandi bari kumwe kandi turabasabira umugisha. Mutama Bonite, mwakoze ico gihe muritanga muravuga bati eka aba bana b'igihugu reka tubitangire. Uyu munsi mubaye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbega mu muryango w'abarundi bangaha muri Amerika ubona umutima mwari mufise kiriya gihe gushobora kwitangira abandi, ngo ushobora kuvuga yuko ikihari? Nta urahari ku bantu bake, si twese, kuko hari nk'abantu jewe muri Kentucky mugabo hariho abantu bitanze baravuga bati turashobora kwigisha Ikirundi abana bacu, bakabashira ahantu hamwe bakababwira ibintu by'Ikirundi, bakabigisha ibintu by'Ikirundi n'amajambo amwe y'Ikirundi, ariko ni bakeya. Ntabwo ari bose. Uwo mutima si abantu bose bawufise muri iki gihe. Naho bagabanutse baracyahari, ariko kandi nabo nyene uco bakora cyose gishobora guteza imbere abarundi baba ngaha muri Amerika, abantu mu bindi bihugu bagiyemo, naco turagishima. Haciye imyaka 28 ariko twariko turabivuga, mufashe iriya ngingo yo guhagarika akazi kabaha umushahara mukagenda gufasha abana b'igihugu. Mwebwe uyu munsi muvyibutse mwiyumva gute? Mbega ineza mwashoboye gukora uyu munsi mwumva uko mubayeho, mwumva ibashimishije gute? Kuri jewe numva bishimishije cyane, kubera ko hari abana nigishije bamwe na bamwe tuja tuvugana kandi bakavuga bati warakoze igikorwa ciza cyane kuba waributse ko tuhari, hanyuma mukadukangura tukongera tukaja kw'ishuri kugira ngo dukurikirane ibibazo by'uburezi, kuko burya naho rimwe na rimwe bamwe batavyitaho mugabo birafise icyo bitanga. Kumenya guharura no gusoma ni ikintu cy'igikorwa gikomeye cyane. Yes, kumbure uyu munsi hari uwobona uriko uramwigisha muri za kaminuza, muri za college canke no mu yandi mashuri yisumbuye, ariko umwarimu wa mbere ujya kwigisha gusoma no kwandika afise agaciro gakomeye cyane. Twongeye kubibutsa abo uwo ari we wese kumwibutsa umwarimu canke umwigisha yamwigishije mbere kugira ngo ashobore kugira icyo yokora. Nico twariko turaganira ku kibazo cy'uburezi, kandi uyu ni mwarimu umwe canke ni murezi umwe muri benshi cyane bitanze kubera abarundi baje baca mu makambi canke mu nzira zitandukanye kugira ngo bashike ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurambere Nitunga, tuzi yuko mwariko muratubwira kare ukuntu indero canke inyigisho namwe mu muryango w'iwanyu vyasabye yuko abatari bake bavuga bati no uyu mwana agomba kuzosubira mu ishuri. Murabona ko byari bigoye. Mbe mwebwe nk'impanuro nk'umukurambere ku barundi bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye n'indero, ni iyihe mwoshobora gushikiriza abavyeyi, ni iyihe mwoshobora gushikiriza ugwaruka? Ico noshikiriza abavyeyi nuko bokwitaho abana babo, abana bacu, na cyane cyane ko tudashobora kuvuga tuti turi abanyamerika bwite. Abo bana bacu tugomba kubaraga Uburundi bwacu. Harabazojayo ico rero kintu cy'ukuzojayo bigomba ko bisaba ko baba bazi Ikirundi. Nitwe rero abavyeyi tugomba kugishimikira ko tukabigisha Ikirundi bakakimenya kukivuga. Hanyuma ku bana turakwiye kubamenyesha ko aho twavuye
twavuye kubera ko tuhazi. Hari ibibazo byari bihari bidutera kuba turi hano. Mugabo ivyo nivyo tuza ko nabo ubwabo cyane cyane hayo abana bacu bakuze bagatubaza mbe mwavuye tukabasigurira. Bon, murashobora kutubwira ikirundi, murashobora kutubwira canke ko mu mamedia haca ibintu byinshi mukatubwira muti Burundi bubahehe bwerekeje hehe gutya na gutya. Ibyo byose twabibabwira tukabibereka, hama bakazokura bazi bati aha papa yarahambwiye cyangwa isogokuru yarahambwiye ambwira ko ariho avuka. Igihe bazoja kuharaba ntibazotangare ngo abantu ngo wapi, canke ugasanga bishinga ibintu by'abanyamerika. Oya, twe turafise aho tuvuka kandi turafise umuco wacu w'ikirundi. Bagomba rero no kumenya n'uwo muco. Avuze ikintu gikomeye cyane, ababyeyi tugomba gukora uko dushoboye turage abana bacu Uburundi n'umuco mwiza uranga abarundi. Abana nabo ugwaruka nabo bakagerageza kwiga no kubaza icyo imico myiza y'abarundi. Ikibazo twagomba kumera nk'abarangirizaho tugarutse inyuma nuko mwatubwiye muti gihe mwafata ingingo yo gushobora guhagarika akazi mukagenda kwitangira abana, byabaye ngombwa yuko mwegera abandi mwari musangiye umwuga wo kwigisha, maze muricara murapangira hamwe. Mbega uyu munsi nk'abarundi bangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuco mwiza wo gushobora kuja hamwe kugira bashobore kugira gushika ku mugambi nkuriya mwashitseho muri kumwe n'abandi, uyu munsi mubona abarundi dukwiye gukorera hamwe gute? Mbe nibihe bintu mubona byoshobora gutuma abarundi baja hamwe kugira bashobore gushika ku kintu gikomeye nka kiriya mwashyizeho kiriya gihe? Ivyo ico ni kibazo cyumvikana cyane. Nk'ubu turi mu mashirahamwe, nubwo atari twese tutari kumwe mu mashirahamwe amwe, ahantu tushobora kubiganirira ivyo kandi byoshobora no kugira akamaro kuri twese no ku bana bacu. Burya amashirahamwe afite ikintu cy'akamaro kinini cyane. Muravuze muti abarundi turakwiye guhurukira mu mashirahamwe kugira ngo dushobore gufashanya cyangwa dushobore gukora imigambi nk'iyo umukurambere Nitunga bashyitseho 1994 afatikanije n'abandi barezi batanguye umugambi wo gushobora kwigisha abana b'igihugu. Twongeye kubashimira cyane. Reka twongere tubasabe mutange ubutumwa. Mwareze benshi uhereye kubo mwatanguye kurera mukiri no mu Rwanda, ariko mwatanguye kurera hajya mu buhungiro. Uyu munsi nka bamwe usanga bafise nk'imyaka hafi 40 bariko baragera mu za bukuru. Nubuhe butumwa mwipfuza gushikiriza abana banyu mwareze guhera mwaburiya buzima? Nikihe kintu namwe mwipfuza kubaraga mu mugambi wo gushobora kugira ineza? Nibaza umugambi nubaha canke inama nubaha niyo kugira urukundo. Okay. Kandi bakagira n'ubuntu. Ko burya iyo ufise urukundo ukagira n'ubuntu no gufashanya n'abandi bica biziraho nyine. Iyo niyo nama nubaha, urukundo, ugufashanya hamwe no kugira ineza. Urukundo, ugufashanya, ubuntu no kugira ineza nibyo umukurambere wacu Nitunga twese aduhaye, cyane cyane abana yagize gute yareze mu nzira yo gushobora kurondera ubumenyi. Imbere yuko turangiza, simenya yuko hoba hari ikindi kintu cifuzo mwari mwifuza gushikiriza
kwihanga canke kuri communauté canke umuryango w'abarundi baba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bashobora kuba bari hirya no hino iki kumbure ubutumwa mwamwifuza kubashikiriza turabaha ako kanya. Ya ku bantu baba hano muri Amerika cyane cyane abavyeyi nuko bo kwitaho abana babo. Hari benshi usanga tumeze nk'aho umenga turi kumwe nabo. Nibaza ko agaciro k'umurundi tugahabwa kubera ko ari twebwe tukihaye. Nta muntu n'umwe uzoza kuvuga ngo ujya murundi mu byo no umurundi n'umurundi nyine. Hari ibyo dukora hano muri Amerika ibyo birakwiye, mugabo ni wacu aho twicaye turakwiye gushiraho ibintu byo kwigisha abana bacu, tukabamenyesha ibyo bakwiye kumenya. Hari ibyo bazi, yego hari ibyo bazi, hari n'ibyo baturusha, mugabo akaranga k'iwacu nako nyene bagomba kukamenya kandi twebwe tugomba kukabaha. Hanyuma basi nibagiye nanone urukundo hagati yacu, urukundo ineza no gufashanya no kugira ubuntu hagati yacu birakwiye. Nitwigire nk'abantu umenga kino gihugu ni igihugu kigoye cyane, kibamwe abantu benshi, mugabo iyo twibutse iyo twavuye ugasanga umuntu yicaranye n'uwundi, ariko hariho ubundi murorero tubona hano, umuntu yifitiye iduka hajya hirya n'uwundi arashobora kuba arifise hampande yiwe, n'uwundi arifise hampande yiwe, ntibagiranisha. Ibyo rero usanga biri iwacu. Wagomba rero gutangwa no kubyigisha abana bacu bakamenya ko nagira akantu hariya akigishe n'abandi babana hariya kugira ngo babane mu rukundo atashari bagira. Murakoze, twongeye kubashimira cyane. Niyo mpanuro itanzwe kuri twese. Umukurambere Bonite Nitunga turabashimiye cyane ku mwanya wanyu, kandi nizere yuko nihagira abashikiriza ibyiyumviro ku kiyago tugize uko abatari bake bizobibutsa kahise aho bavuye, kumure ntagira ugira icyo yifuza gusobanuza tuzokongera tubatume ko. Nizere yuko muzoshobora kongera gusangira ijambo. Iki ni ikiganiro twifuza yuko twongera kwibutsa kandi no kugira ngo abakurambere bari muri twebwe muri community y'abarundi bari ngaha muri Amerika dushobore kwigishanya, dushobore kugira icyo dushoboye gushikako. Ntaba ndagushimiye cyane kandi mugire umunsi mwiza. Namwe murakoze. Sawa, murakoze. This is BC USA, Burundian version in the United States of America. Ubumwe bwacu nizo nkomezi zacu, Murundi wese uri USA yarukira